turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data. Ndetse kandi kubiyegereza turabona cya gitabo ca Yona tumaze ku iminsi ukaba udufatiye hano, ushobora kuduga hejuru ukaba yandi episode twakoze kubijanye n'igitabo ca Yona. Ubuherutse twaravuze kuva ku murongo wa 4 gushika kwa 16 w'igice ca mbere ingene bitangaje ukutumvira kwa Yona. Yona ni nkavuga ati nopfuma mpfa hako numvira, nopfuma mpfa hako nihana, nopfuma mpfa hako nkora ivy'Imana iriko irambwira. Umurongo wa 17 mu gice ca mbere uzana itandukaniro ry'inyifato, itandukaniro ry'umutima, itandukaniro ry'ikirere. Tubona Imana nkaho umwanditsi ariko atwereka itandukaniro riri hagati y'ibindi vyaremwe, ingene vyumvira Imana, ingene ibindi vyaremwe Imana yashizeho amategeko abigenga kandi bikayumvira uko nyene. Ingene Imana ibandanye iganjije hejuru y'ibindi vyaremwe vyose, ariko umwana w'umuntu akabandanya yiganiriza cyane cyane umwana w'umuntu w'umwisirayeli Imana yiyeretse ikihishurira. Tubona rero ngo uhoraho ategeka urufi runini ngo rumire Yona kandi rurabikora. Ibi rero sigihamana kubera n'indi mirongo irabitwereka. Cica kabiri ku murongo wa 10 ngo arategeka ugo rufi ngo rudahwe Yona rukabikora. Mu gice ca kane naho nyene tubona ngo maze uhoraho ameza ikibonobono, maze ngo ategeka umuyaga ngo uhuhe uvi burasirazuba, maze ngo uhoraho ategeka ikindi gikoko c'igikogoshe ngo kijye ico kibonobono kugira ngo ca gitutu Yona yarafise gihave cuba biye bibaye ivyumbe hanyuma atakaza igitutu. Tuzobiraba mu gice ca nyuma ca kane ca Yona. Aho hose tubona iki, tubona ivyaremwe vyumvira Imana. Biradutera isoni twebwe nk'abantu Imana yiyeretse, twishushanya na Yona, twishushanya n'abantu uhoraho yihishuriye mugabo batariko baragaragaza ukumvira. Tugaterwa isoni turavye ingene ibindi vyaremwe vyose bidukikuje vyubahiriza amategeko Imana yashinze. Niyo mpamvu isi, l'univers, la nature, la création dukikuje bifonctionne kandi biri prévisible. Nigihe Imana iretse umwuzure, naho nyene uwo mwuzure canke ivyo bintu byose menga bihushije amategeko Imana yagenye, navyo nyene bihusha ayo mategeko munsi y'ubutegetsi bw'Imana. Nka kino kiyaga Imana isuriranya kubera hari ico yifuza gukora. Rero turavye ingene ibintu vyaremwe vyumvira, runo rufi rwumvira Imana yifuza gukoresha naho bukikujwe n'abantu batumvira. Mbere uzosanga abantu batumvira bukikuje umenga barazi Imana kugusumvya. Yona yarazi Imana gusumba urufi, ariko urufi rwarumviye gusumba Yona. Ikindi Imana gusaba sukumenya ibintu vyinshi bihanitse, sukuba umuntu afise experience ndende muri ministere, ni kumvira. Ushobora kukikujwe n'abantu menga bazi vyinshi, ariko nimba batakubera akarero mu kumvira ntukeneye kubakurikira, ntukeneye kubaraba. Urufi rwo rushobora kuvuga ati jewe numvira kubera iki. Yona yanse kumvira Imana, ni wayizi, niwe yumva jendi ifise yari gushobora gutanga, ariko tubona urufi rwumvira. Ndibaza yuko kenshi abantu batudefiya batubera akarero mu kumvira Imana n'abantu bagikizwa. Muze murabo umuntu agikizwa, umuntu akiri mushasha mu Mana, umuntu ataramenya vyinshi, ingene bike azi abibamwo, ingene bike azi abigendera, ingene bike azi abishira mu ngiro. Ariko umuntu nka Yona azi vyinshi, atahura Imana, ukabona ko agendera mu kutumvira. Birabaje yuko ahantu hambere hari ukutumvira ni mu bantu bitwa ko bazi vyinshi, ni mu bantu bitwa ko bazi imyaka bakijijwe. Ariko Imana irifuza uri kuranyumviza, peu importe imyaka umaze mu gakiza, peu importe position ufise mu ishengero, reka Imana ikoresha ubuzima bwawe mu kudefiya abantu batariko baragendana n'Imana, mu kudefiya, mu guhinyuza, mu gucisha bugufi abantu bariko barakengera ijwi ry'Imana, abantu bariko batariko baragendera mu kumvira Imana.
nashaka twibutsanye akaroro gatonya. Dawidi yari umuntu akunda ko yenspira abandi bagororotsi kumvira Imana. Usone amazaburi ya Dawidi yarakunda kuvuga ingene yifuza ko abandi bagororotsi bazokwitegereza ubuzima bwiwe maze bagahimbaza Imana. Zaburi ya 40 ni zaburi messianique mugabo iratubwira na experience ya Dawidi. Dawidi avuga ngo nawe rihoraho nihanganye. Hanyuma acavuga ingene Imana yakoreye mu buzima, acavuga ngo maze ngo benshi bazobibona maze batinye uhoraho. Ariko suko Dawidi vyamye. Muri Samueli wa 2 igice ya 12 ku murongo wa 14 tubona Dawidi asambana. Aje gusambana na Batisheba aca yicisha umugabo wiwe. Hanyuma agaca twara uwo mugore. Uwo mugore amaze kumurongora avyara umwana, ariko uwo mwana Natani aravuga ati umwana uzovyara azopfa. Imana icimubwira igituma ati nukwira wahaye abansi b'Imana akaryo ko kumurogotako. Imana yarivuze iki muri Samueli wa 2:12 ku murongo wa 12 ku murongo wa 14 yarivuze ati ewe Dawidi we nagushizeho kugira ngo ube une inspiration y'ubuzima bwejejwe ku Bisirayeli bakwitegereza no ku banyamahanga babakikuje nk'Abisirayeli, ariko kino kintu ukoze kizanye isoni kukwera kwanje kandi nagushizeho kugira ngo ube une inspiration y'ubuzima bwejejwe. Ushaka uri kuranyumviriza naho bukikujwe n'abantu menga baragusumba ivy'Imana, ariko ukabona bari careless, ukabona n'abantu batitaho ivy'ubuzima bwejejwe. Reka kubakurikira. Imana yifuza gukoresha ukungana kose ukumeze kose kuba une inspiration y'ubuzima bugororotse kandi butunganye ku bantu bagukikuje kandi mu rungano rwawe. Imana iguhezage. Ntimutinye mwa bushobotomwe kuko so mu ijuru bimuhimbara kwa ubwami. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data.